Ya Mr. Joe twabasanze ngadi nasanze muri ko murakina nasanze uri kurakubita umuntu je niba je kari command yageze ngahi Bujumbura mu Burundi. Tubwire se namwe ko mukina ni yagute bigenda gute kugira mugwane muri filme? Kajya gasene umva we wakabonye ko wari kuri tele sino kavuga ngako ko jagahera uburyo bunyene reka tukabiga nga surprise ne kuba fans bacu bazukabona nyaba ko barabera mu irere sinyene bakabona direct. Mwabyumvise ko zibaho muri TV nasaze ko baragira ibintu by'amakarate ngaha byari bikomeye. Joseph canke Kimoko iyo keshe abantu ariko babonye filme zinka zijya z'amashitani zirimo ma esprit hari abavuga ati ujya muntu wosanga bijya bintu hari ikintu abiziko nta bantu bashaka kuyumvira yuko bijya nimwe mwarabiciyemo ko bavuga ati nta muntu kini ibintu atazi. Je nibaza yuko n'abakiniza b'amarayika kugira ngo baba baragiye mu ijuru baba bari ngaha barasoma Bibiliya hanyuma ukamenya yuko abamarayika bakoze ibi ugaca ugira amababa gutyo ukaguruka. This is Homewood TV. Chusabwa no gukora subscribe na notification kugira ubandanye ubona makuru ari update. Twaravuga yuko dufite idiri kwiga bakinyi b'amareresa baherereye hose. Together can move entertainment dukunda ivyo wacu dushigikira ivyo wacu. Nta numwe azoteza imbere ivyo wacu atayi twebwe nyene. Uyu musi rero nagendeye group ikomeye cyane ni group imaze gukina filme nyinshi ni group nibaza kari ya mbere ngamu gihugu cy'u Burundi wamaze gusura filme n'umustar Kidumu Larijo n'abandi benshi. So muno mwanya nabasanzana ku TV bariko barakora filme hari umwe tubonye muri bo tuganire atubwire amakuru yiwe atubwire filme ariko barakuru uko yitwa atubwire byinshi kuri iyo filme ne ku gikorwa cyabazanye ngaha turabaramukije. Murakome ndaho akazina kanyu hari abantu bababonye batabazi neza mutangure mubwira abakunzi baho Mood TV. Okay, akazina kanje ni Twandwimana Natasha bakaba banazira Koreta hari ireresi na kinyeni twa Koreta nindi twereka gusohora kuja ku mugaragara yitwa Indoto yoyo ntazina nari mfise. Yeah. Uvuze ntazina wari ufise byagenze gute kugira ikintu utagira izina? Mbo birumvikana kuko nari umukuru wa Diamond urumva ko ntazina mukuru wa Diamond abayitwa Shetani nyene. Yeah. Ego Natasha tubasanze ngaha kuri iki gikorwa muri mbonero by'amakamera mbona abandi bakinyi benshi muri kumwe dusigurire muri mubiki. Okay, kuno musi tuko turashootinga turi muri tournage ya filme nshasha tugiye nayo gusohora nyuma yaho dusore yitwa Indoto. Ego izina giyo filme kugira abakunzi baho Mood TV canke abakunzi basanzwe bakurikirana amareresi yanyu baze kuba barajyandika ahantu umunsi filme yasohotse bazomenye izina barondera rya filme. Oh my god, ingorane aba journaliste murafise kiyozite cyane. Mbo nibikunda ko no kubarira izina ryo filme ahubwo gusa muyitege gusa kuko ubuho ni frappe Sindoto ubu nindi filme rero ni sinzi ko no bivuga mugabo akazina muzokamenya badaye. Mwari kutubwira abakunzi bacu n'abakunzi ba filme ndundi bakamenya filme muri ko murategura canke si filme muri ko murategura ni theatre mwaje gukina ngaha? Oya ntabwo ari theatre vraiment kuko tuna theatre dukina amafilme amareresi. Ego nakibazo bakunzi ba Mood TV cyusabwa no gukora subscribe na notification ukabandanya ubona makuru ari update tukabukene ko niyo reresi bariko barategura usabwe gukurikirana aho Mood TV umwanya wari wo wose uba update na aho Mood TV tugedekana move entertainment. Natasha ndababaze mugihe muri ko murakina filme ni ya scene muboni bagora gusumba izindi? Mbo nka je ndu actrice principale kesh na ndu actrice principale je nukuri ntafise negere ingora kuko uravye muri Koreta narakinye ndumusazi Indoto nakinye ndumudaimoni inzira idashika nakinye ndumunyeshure mbo ijya isezerano ya Kidumu nakinye ndumusiti nico gituma jerero vraiment sene zote mbandi plate kuzikina nico gituma since nta kindi fise no kwishura byose ndabishoboye ikindi cyose banzana negeza gukina kuko umu actrice principale ahare tegeza kwiyemera ikindi cyose nigishaka kukunanira. Yeah. Ego Natasha twabonye mukina muri Koreta mutwara umugabo w'abandi hari abantu bashaka kubabona akimvira ati usanga nyene bijya yakinye yo bikora. Tubwire Natasha ubuzima bwe butandukaniye he n'ubuzima abakinye muri filme na se nabayahawe muri filme? Je nukuri bijya mbo hajya mu ncamake hari abantu babona ibintu dukina akaca bibaza ngo nivyo dukora. No. Ijya tuko turatanga impanuro nko muri Koreta bijya bintu nakinye ni ibintu biri mu bantu ubu. Umva ibintu byose tukina ni message tuko turaha abantu.
ugasanga hari abagore ubu benshi basigaye bakunda amaronko abashaka nk'ibintu byinshi inzahabu telefone za classe umva abe smart ugasanga rero mu rugo ntabiriyo ucuba oburizo gusanga waciye mu nzira nyinshi urumva mucamake bijya rero ubona byose mu filme nkina siko meze ijye ni message mashaka guha abantu cyane cyane surtout les femmes abagore bagenzi banje kuko ubu monde tugeze ko la majorité mbo mugaba mbabarire ntibace bibaza yuko abagore ndabavuze na la majorité abagore dukunda ibintu vyiza dukunda ibintu biri sexy dukunda ibintu biri class urumva ushaka kugira umushatsi mwiza ubu smart buri mwanya urumva rero mu ncamake haya turako turatanga message yuko bijya ibintu birabaho mu bantu kandi kenshi buri mwanya biba biri mu bantu hajya rero baraba mu message two turahabana cyo tuma rero abantu badashaka kubona ibintu ndiko ndakina bace bibaza ngo nivyo none meruka gukina indoto ndumudaimon none nduhuyu ubona ameze gute acimba nuri umuntu nice gituma rero ana message ko turatanga abantu bijya babona Natasha muri filme siko nteye no uwunzi siko nteye muvuge muri aba bakunzi ba Mudi TV ariko baroreza babone neza okay Natasha tubabaza kandi akabazo gato murabona yuko message mugerageza gutanga muri filme zishikira abo zategerezwa gushikira mbo ego kenshi kuko ni benshi bambaza ku marezo sociaux kuri Facebook kuri WhatsApp muri Messenger Natasha kugira ukine bijya uvyumva gute nta complex ugira nta soni nkagati wona oya namba ahubwo bijya nkina nibuzi ko nawo bigira uzubireke kuko ijya ni impanuro urumva ego tuguruke gato ku buzima bwa Natasha tubwire Natasha rubatse ntarubaka okay mbo Natasha rubatse I am married yeah ego nibishika mu gihe uri mu bikorwa vya filme abana canke umufasha wawe akabibona ukundi kuna kabihindi siguro kuko usanga batashaka kubiba bitahura nkuko bitahura oya no baransapotinga mu bintu vyanje vyose ngiye mu repetition ntevyo ma repetition turavugana imuhira abana cyane cyane abana babazi programme ziwanje mama wanje abo tuvukana kenshi baransapotinga barambara ati nkwijya filme y'indoto kuko mama wanje arakijije cyane yarambaje ati mwana kubera ko wakinye bijya mugabo naragerageje kumusigurira kandi urabona ko muri filme hariyo mo behind the scene narayimweretse arayibona mbere yaciye atwenga kuko hariyo scene twakiniye imwaro sinzi ko mwayibona iho papa wanje avuka urumva nige nagenda vraiment imbere yashitse no kumerekeza niko gusa yabonye ko atamwanya ko ni hafi tu juste imuhira cyo tumatabwoba family yanje yose iransapotinga niyo nsoye filme ndabaha kandi babishoye bakanterera abana bo babifata gute ntashaka kugutinya babonye bakinyi wese ufire kavuga ati mama yawe bayahindutse ibijya twamubonye ko ashaka gute hari kameze ugasanga abana ushitse mu rugo abana barirutse mbo oya ahubwo kuko abi wanje baramaze kubimenyera ahubwo ababa banyi kare kubera babonye filme ya Koreta abana bose barankurikira Koreta kota mugabo kuvaho iyi ndoto isohokeye benshi baraninya mugabo ko biriko sikubera bamaze babonye ya filme ya avant bashabona yakinye Koreta murabe hari yamubwira abakunzi ba Mudi TV je nababonye je ndabamenyereye abakunzi ba Mudi TV nibo bakeneye kubabona murabe hari okay rumva mbamba bare gatoya nagize curiosity gushaka ko nguma ndakwishura ko wambagije cyane urumva ndagerageza abana nkabiyegereza nkabereka uko ikintu banyumvira ko atari cyo ego ari bikino ni akujya ushaka kumushirajya gakina théâtre cyaka barati umva kujya bayibona mu filme mu ma television bakabona kumengo ndi umudaimon sindi umudaimon umugabo ntabwo ba vraiment abantu ubu kubera nari nakinye izindi filme bacabona ko ari bikino turimo harabo byinjira muri mood nabo umengo nanakime babarira ego Natasha amagroupe menshi ravuga yuko yareka kina filme ati amafaranga arimo harimwe ababiheba harimwe ababarira bigenda gute GFS kubimaze gushika kuri filme zishika zingahe zitanu nimba ntihenze bigenda gute mwe hari akarusho mwamuronka abandi bataronka nimba mukaronka gute my friend ingorane z'aba journaliste murafise curiosité gushaka kumenya ikintu cyose umva mu bashaka kwinjira au fond kubera iki mu ncamake ico ni ikintu gikwiye kumenya GFS gusa iyo ni umva no kubara ko ari twe tukiye kumenya aba GFS ariko menya gusa yuko iyo taba atari ikintu twunguka nituba turabandanya kandi ubu turacabandanya kandi vuba murabona izindi nyinshi cyane tubateguriye Koreta rero ariko baraturorera umukinyo mareresi nkawe ariko araturorera akiniye nawe gushika nkaho ushitse canke nawe akiniye gutera imbere akiniye gusa neza nkuko tubona Musa mubwira kabanga mukoresha muri GFS canke akabanga we Koreta wakoresheje kugira ushika ha canke ugera ugeze
ikintu cya mbere mu buzima nta byinshi no kwishura ngaha ikintu cya mbere mu buzima ushaka gutera imbere ihangane kwa kubara ati uwitonza amira ibinozi kandi buke bushikana umusiba ku mugezi nta kindi fise no kwishura. Ego koreta umuntu yokenera kuza muri GFS byoshoboka yocahe mwo mufashiki. My god GFS aho tugeze biragoye gushikayo niko no bikubarira GFS aragoye ko ubu tugeze kure bo je no kubaringire ninjiye muri GFS ninjiye bicoroshe mugabo ubu aho tugeze ko je ndamaze à peu près nka 4 ans et demi 5 kazigira zikwire ariko ubu aho bigeze biragoye kugira winjire muri GFS bica kure cyane bica mu mamambre bica mu bantu mu makomitari bari hejuru ni ikintu kibanza kwigwa kugira uzoronke base ni ibintu bigoye cyane hasi nta bindi vraiment fise norenza ngaho. Turi kumwe n'umukinyi wa Mareresi reka yitebe telefone gato dushe dusubira tuganire twabasanzana we gukora tournage ni filime ariko barategura yase kutubwira izina ryayo ariko nizere yuko vuba cyane mugiye kuyibona icyo usabwa gusa no kubandanya ukurikirana video zose dushira kuri channel yacu ariyo Homewood TV muzoca muyibona muri izina ry'iyo filime naho base kuri tubwira nibanga ryo muri technique yabo ngira biragoye kuvuga ibintu bitarahera canke bataraheraheza mukinyi wacu arasubira garuse reka duse tuganire kandi duheraheze Natasha muri aba bakinyi bose muri kumwe ngaha mwese muba munganya gukina mutandukaniye mbo antuka mu GFS nta worosha rimwe twese vraiment turashoboye kuko kugira uje kuri terrain babona kushoboye antuka mu GFS nta mwana ariyo twese turakuze kuko turafise talent ikomeye ko benshi baraba actrice principal abacteur principal nico gituma rero muri GFS atamuntu numwe arimo yoroshe. Okay. Uvuze talent nikute wewe wamenye gute ko ufise talent? Mboje namenye ko ufise talent kuva nshitse mu 8 kintu cyambe narakunda filme cyane narakunda filme gose ndi kuri filme nashaka kwikoncentra kuva mu gatondo gushika mu ijoro ndiko ndaraba filme niyumva ko kijya kindi ko ndabona muri television nanje no gishobora niyumva ko kijya kindi ko ndabona muri television nanje no gikina nkagishobora niho rero naciye ngira Imana ngeze mpejeje ndahura na manager Chiza Joseph arambara ko araka groupe nyene gato mugabo mu nyuma ndazamo nyina ajije mu mfina muga nkabizamo numva ko ndabishaka cyangira Imana nta mwaka waheze bacama firme ya Koreta ndamu actrice principale ndayishobora cyanda avance. Ego Natasha muri Homewood TV dutumiye umuntu cyagiye turiko tuganira n'umukinyi wa Mareresi cyangwa umusitari we wese turafise akazo tumubaza tukumvisha kishura ko tukumvanisha kavugako kibazo ciza apana kibi. Natasha ngenda kubaza akantu Natasha iyo tuvyuse mu gitondo turi brosa mu kanwa hari abakoresha ukuboko hari abakoresha brossade ya 3000 hari abakoresha brossade ya 20000 wibaza ko abantu batandukaniye. My god icyo kibazo ntacyo no kwishura vraiment. Ishura uko byumva wewe gusa subiramo uvuze iyo tuvyuse mu gitondo hari abantu bafata amazi n'ukuboko bakibrusa mu kanwa hari gukoresha Colgate ya 3000 hari gukoresha Colgate ya 20000 wibaza ko abantu batandukaniye he? Sha vraiment jewe ingorane ziwanje je Natasha ndumurundi kazi ariko navukiye mu gisagara ibintu by'imigani birangora nka vraiment pardon biraningenda kwishura. Okay, reka tubandanye tuganira n'abandi bakinyi ba Mareresi twasanze ngaha batubwire ibikorwa barimwo uyu yase kutubwira izina rya filime dushaka kuganira n'undi akatubwira mu bandanye mukurikirana video turabandanya n'abandi ba star dusanze muri iki gikorwa ariko bakina filime mubandanye mukora subscribe ukabutura ikora notification kugira ubandanye ubona amakuru y'abakinyi ba Mareresi ali update umwanya n'umwanya ntandi hano uzosanga amakuru agezweho ya Mareresi atari kuri Homewood TV. Harundi mukinyi tubonye ngaha reka tuganire nawe tumubaze nawe icarika akora ngaha turabaramukije akazina kanya bo je akazina kanje nitwa Melchior Nyandwi ariko ku izina ry'ubuhizi bivanye n'ibya Mareresi nitwa MG yeah. Tubasanze ngaha muri ko murakina namwe muba mwakinye canke muraza gukina mu nyuma? Naje ndi mu bakinye ego. Mwakinye scène ya gute? Scène twakinye vraiment c'est un secret d'ailleurs parce que ejo hubukira muzobibona kuko maze kuyivuga no munsi tuzoshutisha ku mugaragaro abantu bamaze kugira ante kuyihaga.
ho muti turafise ibanga tubwire ntaco naho bija ntibija ego ba journalist iminsi yose nikomeza kameme ariko vraiment c'est un cadeau tubabikiye bon naga surprise ego hamwe na surprise rero twayirindiriye igihe nicagera namwe muzobimenya kandi muzaba mbere mutumigwa. haro twari kumwe mu kanya tubwiye ati tuze kubaza undi agira kabiri aza kutubwira izina rya filime mutubwire filime muriko murakina izina ryayo. Bo izina ryayo kameme rimenywa nabo mu buhinga jusqu'à maintenant je kameme ntaje ndamenya ya waje gukina ibintu tazi izina rya filime. Bo izina rya filime tubikora kugira ngo twerekane ico turico ariko ejo buka tuzoshira ku mugaragaro. Abakunzi ba Mood TV barase kumbwira neza izina rya filime ariko bakina ariko we gusa icyo usabwa no kuba update na Mood TV izina uzorimenya vuba cyane nzoribabwira nimva ngandarimenye nzobamenera akabanga ndaribabwire. MG canke Merekioro byagenze gute kugira ushobore kuza muri GFS? Bo kuza muri GFS sigikuba cyoroshe vraiment naje byarangoye byarantwaye umwanya. Ego natanguye kumenya ko haro GFS nkikorera mu isoko mu Kamenge. Nakorera mu isoko mu Kamenge nkakora impapari hano ariko nama ndole filme za GFS kuri television RTNB no mandabikunze cyane cangira amahirwe mbona umuntu umwe wo mu GFS mu isoko kinamubasaba acarandangira mbena narazimiye vraiment. Ego yambwiye kuzohurira iwabo wabasigaye ariko jewe candoga iwabo n'abantu agutelefona sanga nazimiye ariko biri mu byangoye kameme kumenya GFS ahiri. Ego reka tubandanye tugana n'abandi bastare twasanze ngabo kakina filme batubwire uko byifashe batubwire amasene bakinye batubwire aratusha kuronka utubwira izina rya filme naho base kuri tubwira ngira turaza kubandanya tugenda tubaza ndaza kuyeranje uburyo bwose mu bandanye kurikirana video ndaza kubabwira filme ariko bakina izina ryayo ndababwire byose uko bimeze ndabandanya ndababwira amakuru y'abakinyi b'amareresa nabasanze hari abandi basore mbonye ngaha reka ndababaze bambwire ibyo barimo. Hi guys. Hi bro. Ndabasanze ngaha muriko murakina filme merero sinzi filme muriko mukina yitwa gute? Man ushaka kumenya izina ryayo? Ego hinge ndarikubwiye rasta ndakibagiye uzorimbaza ivyo nufise nimero zanje uzorimbaza ivyo kwiri samplage ndakibagiye. Okay, tubasanze ngaha tubona nkambaye ibintu vyera mwamuko mukina filme ya Yesu. Abakozi ba Mood TV ya filme ndayimenye bari kubasubiramo filme ya Yesu tugatironke version y'ikirundi ikinyo n'abarundi ikinyo na GFS. Uba ari gukinuri Yesu? Wapi man nivyo ukunda azi impamvu. Yesu yari umuzungu je nkinye rero ndi Yesu ndumwirabure wumva gute abantu nibokizwa. Mani bokizwa. Abantu bokizwa bavuga ati Yesu yari umuntu ware. Sabra wumva bokizwa. Ukinyuri Yuda. Wewe uri Yuda. Uravyo ko dukinyuri Yuda. Uvuga ati kwanza Yuda ni ari mugufi. Wewe vipi uri mugufi kandi wirabura. Je no kina ndiza kayo. Uyo ichekele Zakayo. Wewe tukini Zakayo rasta. Uyu nawe? Mane uyu mutipe kweli bana. Uyu mbona sene ukina. Uyu kina ari Petero. Yeah mane kubwo bwanwa. Byotoka kweli kubwo bwanwa. Reka tubabaze gato mwitwa gute tubanze tubandanye tubamenye ari abakozi ba Mood TV bakeneye kumenya izina ryanyu. Je ku mazina yanje nitwa niyo dusenga Jikene niyo mazina bavye ariko muri movie. Pardon gato Joker? No Jikene. Afite n'izina ndarifise ndumwe. Naringize ni Joker umwe ari ku makarata. Rasta kuranuka. Urumva nyene hama nyene ariko nitwa nyene niyo dusenga Jikene. Amazina nkunda kwita muri filme cyangwa akunda kunyita nakinye filme banze kudina abantu benshi nitwa Ringatere mugamani iryo zina rirasarisha ariko mugiye kumbona muri filme nshasha ngiye gukina nitwa Ringatere kubera urazi impamvu iryo zina Ringatere ngenda gikureko abakobwa bambonye babona ko ntari serie manu zuko ngiye gutongoza umusitwa ku matwenga ndabwe amusitwa yitwa Sierra man ariko ndamuvuze sone umukobwa nagiye kumutongoza man aguma twenga turazi gutongoza umukobwa mu makuru abatwenga birasarisha ndavuga ati yo ibi bintu ubu rero ariko ngiye kuza irindi zina riri serie filme man filme nziza sana coming soon. Ringatere abantu batigera iki canke bitega iki kuri iyi filme nirihe tandikano riri hagati y'amafilme waze gukina ni filme uriko murategura? Adabona kuko iyi filme kwanza ni filme ndiko nkoresha ingufu nyinshi
kurushaho abantu benshi bari banzi nkina comedy ariko ubu ngiye gukina ibintu biri serious rero bintwara ingufu nyinshi kugira shobore kwereka abantu ko ntariko ndakira comedy ndiko ndakina serious urumva rero ko bica bintwara ingufu cyane gose. Ego Ringate tuzobanira turondera amakuru yanyu tumenye iyi filime naho mwase kwitubwira ndazi tuzoyimenya. Reka tubaze uyundi musore ari ngaha tumubaze nawe ko yoba yarakinye muri filime. Mwarakinye muri iyi filime? Uvuga ko ega sino nabonye ko ari jewe. Ni we Ringate twahejeje. Okay, je narakinyemo nico. Akazina kanyu? Je nitwa Diama, sino izina official ni Faster. Faster. Okay, Diama namwe muri ireresi muri ko murategura. Ego ndimo cyane nico gituma udusanze ngaha kubikorwa. Mukina scene yagute? Scene jewe nkina ni scene nyinshi. Sino gudondagura ngo kuva ku ntango gushika kuhereza ngo ndiko nkina scene ni nyinshi ziranancanga kwanza. Akabijya ubwira abakunzi ba Mood TV kuri iyi filime bashasha muri ko murategura. Akabijya nobwira abanywanyi ba Mood TV nuko bo bandanya badukurikirana baduha support kandi turashima ku ntambwe tuba tugezeho kubera abanywanyi bacu ba GFS n'abanywanyi kandi ba Bireresi Indundi kandi ndabashimira cyane nkabasaba yuko babandanya badufasha nkuko araba boss bacu. Diamant twarabonye muri coming soon ya filime umukobwa mwiza igeze turarindiriye tari gito twarindiye twabuze twarabonye muri ahantu kuri portail mwo dusigurira cyane mukatubwira umunsi iyo filime izosohokerako. Bro filime sumuziki kandi coming soon ndibaza ntamwe kwiramara muyibonye. Coming soon yarerekanywe filime iri ku kazi kandi nkuko twababwiye turi ngaha ku kazi tuko turategura ibintu byiza abanywanyi ba Home TV. Ibyo byo turakora bizoza umwanya wose bizoza kandi bizoza bihiye biryoshe. Nagara gushiramo ibirungo utetse ingezi zidahiye ntiziryoha. Mwavyimisa kunze wa Mood TV biri kuziko ariko barashiramo ibirungo. Diamant yabaza hagati ya filime umukobwa mwiza ni filime ko murategura ni tuzotangura kubona. Oya dimwe umuntu turiko turakora ibintu tubishira ngaha kandi iyo uri kurafungura bakazana byo kurya nimba ari nyama nimba ari mikeke canke iki wowe bagishize ngaho numenya ngo uza gutangwa gukora. Niyo nivyo byashika ku meza twese tugakora tuzogira ivyo. Iyo filime tuzotora iyo. Mwumvise akonzi wa Mood TV yo muzotangura kubona zo bari yo nyene reka tubandanye tuganira n'abandi ba star twasanze ngaha. Fresh power. Ya kankala. Tubonye undi mustar ari wenda muzizina ni Mr. Joe. Mucamubona muri filime Inzira Idashika. Mr. Joe ndabaramukije. Mahoro Imana turashima. Natwidoga. Mr. Joe tubasanze ngaha muri ko murakora filime merero mwase kutubwira izina ryayo. Mr. Joe nawe bareka rakina muri filime. Bisa nk'ibyo nyene kubona ndi ngaha nk'umustar nyene filime ndayirimwo kuri kwamye. Nibyo twa turimo ngaha tuko turategura. Tuko turakina. Ego Mr. Joe kutubyorose kumubona duka kumubona muri filime Inzira Idashika akinana na Khalijo. Byagenze gute kugira hashiki igihe cyose turasaba kubona Mr. Joe mu yindi filime? Urabona filime ni ikintu gisaba umwanya kandi gisaba ko wipanga neza na neza si ikintu bisaba ko umuntu ahuruduka. Donc filime narakinye Zidashika mwaratubonye turi kumwe na Rejo mugabo nyuma y'ijya narakinye yindi twa Koreta sinzi ko mwayibonye nanye mva yaje nyuma y'Inzira Idashika hama ubona tugeze ku yindi n'izindi twakinye nyene ziko ziraza ku mwanya zoshika ku mwanya. Ego Mr. Joe abantu babonye mukina muri filime ya Khalijo murabicanye ubwo mu buzima bwanyu ntuma muri abagizi ba nabi. Mu bisanzwe filime ni uragira ni kuviva urabiva kijya kintu baguhaye uragerageza kujyana bakiguhaye mugabo nagerageje gukina sene ko bayimpaye no uko novuga mugabo najewe iyo ndi mwisite nkahura n'abana usanga bariko baravuga ati ngujya yari sharije ngo numwicanye mugabo sivyo na gatoyi bijya ijya ni cinema. Nize sene zohera Mr. Joe gukina gusumba izindi. Sene yo binjoya cyane ni sene mvuga ati sene zumesha zubande vema ni sene nkunda ziri ari go yanje naho ndiko ndayikina numva ko injoye gusumba izindi zose.
ya Mr Joe twabasanze ngadi nasanze muri ko murakina nasanze uri kurakubita umuntu je niba je kari commande yageze ngahi Bujumbura mu Burundi tubwire se namwe ko mukina ni yagute bigenda gute kugira mugwane muri filme kajya gasene umva we wakabonye ko wari kuri tele sino kavuga ngako ko jagahera uburyo bunyene reka tukabiga nga surprise ne kuba fans bacu bazokabona nyaba ko barabera mu irere sinyene bakabona direct mwabyumvise ko zibaho muri TV nasanze ko baragira ibintu by'amakarate ngaha byari bikomeye ariko tubandanye n'undi mustare wa film akomeye tugira tumubaze nawe nyene atubwire chakora muri GFS atubwire uko bimeze atubwire n'iyindi migambi muri GFS wafise ngira warazi byinshi gusumba kuko turamubona ku cover cyane ari director ari writer yanditse filme turabaramukije mwaramutse neza ego akazina kanya aje miss yose izina ryanje rirazwi nitwa Ciza Joseph Paudo mwegere ngaha gato nitwa Ciza Joseph andi mazina nayo mu masinema ariyo sinema yitwa Joseph ariyo sinema yitwa Kimoko n'ayandi agumaza buri mwanya Joseph bajeje uki muri GFS ibyo njejwe technique muri GFS nivyo bikorwa cyane njejwe mwabyumvise ko nzaba muri TV winga bwose mubona muri filme GFS ikora n'uyu mugabo byose biva kuri uyu mugabo Joseph tubaze muri gukina filme yitwa Kimoko idiye gukina filme Kimoko yavuye oya si filme yitwa Kimoko ni filme yitwa Indoto Indoto murantunga abakuzi ba muri TV Indoto ni ivyumviro twakuye ku bibereho y'abantu baraba tuko turarabana cyane twe twayanditse tukandika twisunze ingene abantu babayeho na cyane abantu baguma bazerinze bazera yuko bashobora gufashwa n'ibindi badashatse gukoresha amaboko yabo tusha twerekana yuko ari abantu ruguru bashobora kuba mu buzima budasanzwe bigaca bituma twongereza speed yo gukora mu byo dukora urumva ni byinshi cyane kandi abarundi nibitege byinshi bazobona byinshi cyane muri uyu mugwi wa GFS ego Joseph canke Kimoko iyo keshe abantu ariko babonye filme zinka zijya z'amashitani zima ma esprit hari bavuga ati ujya muntu wosanga bijya ibintu hari ikintu abiziko nta bantu bashaka kuyumvira yuko bijya nimwe mwarabiciyemo ko bavuga ati nta muntu kini ibintu atazi je nibaza yuko n'abakiniza b'amarayika kugira ngo baba baragiye mu ijuru baba bari ngaha barasoma Bibiliya hanyuma ukamenya yuko abamarayika bakoze ibi ugacugira amababa gutyo ukaguruka ugakina y'abamarayika buryo ukinye by'abadayimoni ni uko nyene urasoma Bibiliya ukamenya ati abadayimoni bakora iki bafise intumberi ibifuzi baracumura bagashaka gucumuza abantu binabiriya kugira bahubisha abantu nico gituma rero tuca twisunga ivyo tugakina kugira ngo abantu babone ivyo twakoze yuko bitajanye n'imico bitajanye n'imibereho kuko nejo urayigiye ufashe iyo nzira umenye yuko amaherezo ari mabi ego Joseph mutubwe ko muri technique beshi twabajije ntibase kutubwira filme bariko barakina canke igikorwa twabasanze ko ngaha mwebwe ko musanzwe muri abarongoye mu buhinga bw'ivyuma canke abari muri technique mwashaka kutubwira izina rya filme dusanze muri ko murakina ngaha ari nka kujya kenshi urungitse umukozi aba baboyi bagiye gusuma no mubwira turasuma ibiharage usuma inyama usuma amateke usuma ibijumbu usuma umuceri nibo babwirwa ivyabo basuma ariko ari umugore mu nzu uramubwira ati umuharasi yo gusa gacamenye ivyasuma ivyari vy'umugabo akunda rero twebwe ivyo tuko turakora si ngombwa ko tubishira ku mugaragaro abarundi n'abarundi kazi amakungu bazomenya ati isinema bariko barakina niyi bayibonye igeze ku mugaragaro twishize ku mugaragaro nibo bazoyibona naho ubundi ho nibarindire twumva ivyo tuzogira gusa tuzogira ivyo abarundi bifuza kandi bazoshima aha biranse rero nazi yuko yari umuntu aza kutubwira ukuri kwa filime ariko barakina ariko murindire gusa mukore subscribe kabutara kuri subscribe na notification kugira musashize ko coming soon uze wambere kuyibona ucubona na filime ariko barategura Ciza Joseph tubwira ikintu kandi undi rukiza gisumba filime Indoto tubakiri muri filime muri ko murategura ubwa mbere na mbere turashima Indoto yigeze kuko ni cinema iriko irabica bigacika kuri filime ndundi ama rero ndibaza yuko filime tugiye gukora kirazira ko ukora usubira inyuma
na cyane cyane iyo watsinze igitsindo ca mbere ni ngombwa ko ugerageza ugatsinda n'igitsindo ca kabiri kugira umuhano ugatsinda n'igitsindo ca gatatu ukongera n'icya kane n'ibindi. Umva rero mu gihe rero tuko turakora gutyo turifuza yuko ejo hirya ejo tuzokora ikintu kirushirije ivyo twakoze imbere kuko niwo umunsi niwo subira inyuma. Umva rero izi filime abarundi bitege filime tugiye gusohora kwizoze sumba ubwiza n'ubukerebutsi filime tuheruka gukora filime ariyo Ndoto. Ego Ciza Joseph ndababaze gato turaza ama groupe menshi akina filime mu Burundi bamwe barakinye filime mugasanga babihevye ariko mwebwe muramaze gukina filime atari zike nirihe banga mukoresha abandi batazi canke nakeka banga mu kwibira abandi bari muri industry ya filime kugira bashoye gushika nkaho mushitse ibanga twobibira nuko ubwa mbere na mbere boguma ari bamwe bagakora ari bamwe bakavugana cyane cyane ubumwe mu bantu buragoye abanshi bapfa kubera amafaranga ukamenga ngo baronse amafaranga n'ibindi ariko twebwe ubwa mbere na mbere ibikorwa tuko turakora ni inyigisho turimo tuko turigisha abantu hirya no hino kugira ngo bamenye batahure na cyane cyane abarundi badutahure ivyo tuko turakora nico gituma rero groupe yacu iragoye gusambuka gusa satani rimwe arakora bamwe bakagenda natubifata nka kujya kw'igiti kiriko amashami amababi akoroka iyo muci yageze urumva rero hageze muci abantu kuva umwe kwitwara avuye muri GFS ni nka kujya kwibabi likorotse rivuye ku giti. Ikindi kibazo tubabaza muri GFS bitunganijwe gute hari abantu bashaka baba bafise impano ariko bakabura aho bayerekanira canke bakaba barabuze inzira uwoza muri GFS afise impano yo gukina yo kwemererwa kuba kumwe namwe canke gukinana namwe za yuko abakifise impano kuza muri GFS ntidukeneye babandi baza bagaca bagenda baje ko twabura abo bo nibagumeyo babandanye ivyabo natwe twikorera ivyacu. Twebwe dukeneye babantu bakeneye ivyo bakora bakabura aho babikorera bakaza tukifatanya tugakora kandi bataza kugira baturunguruke kuko twaramaze kwakira abantu benshi bakaza bakarunguruka bagaca bagenda abandi bakaza bakaturunguruka. Ubu dukeneye nka kujya uvyara umwana ukamwigisha akamenya ukuri akamenya ivyo ari karakora ivyari ivyo nibo rero dukeneye nibo tuko turigisha. Umva rero nta bandi dukeneye abo bandi nabo baje tuzobakira ariko tubanje kuraba kibazanye carico. Ego kimoko canke Ciza Joseph twabonye muri lancement ya filme Cops Enemy muriko murara filme Cops Enemy ni filme mu Burundi twa John K yakiniye muri Australia irimo n'aba Tanzania n'aba Van Vika mbe mweho habuze iki kugira namwe mukirane n'aba Tanzania cyo tubone Van Vika nkuko twabibonye hariya. Ubwa mbere na mbere kugira dukinane n'abantu bo hanze bisaba uburyo bwinshi. John K turashima ibikorwa yarayakoze mu Burundi kuko ni cinema idasanzwe. Ubwa mbere twarayikurikiranye ni cinema igezweho ni cinema zigezweho mu rwego rwa filme si filme ndundi filme internationale. Umva kuko rimwe buhinga bwose na cyane cyane yaba bijyama twisunga histoire ni nziza turavye son ni nziza turavye image ni nziza kandi yakirinyishije abantu bazi gukora bakina bawe Masepetu Bantezekiel Van Viker n'abandi babazungu yakoresheje. Urumva rero twebwe kugira nabo dukorane nabo igihugu kizobanza gitera imbere kiduteza imbere hanyuma dukorane nabo twamaze gutera imbere kuko hariho cinema n'ubundi twagiye kuza vuba tuzova dukorana n'abatanzania nayo nyene nayo mvuga izina kuko urayivuga mu mwanya wundi agaca yumvisa aka video agaca tangura gufatira kuri histoire ngaho nyene kugira ngo nabatangure kuyikora. Ego inyuma ya filme mukobwa mwiza rero filme mukobwa mwiza mutarasohora ari muri ko murategura mbe nko ku mwaka musora filme zingahe? Ego nta gitigiri dufise cyo gusohora filme ku mwaka kuko birashobora gushika naho twosohora 2 3 4 5 bivana n'uburyo n'ingene yo cinema tuko turayikora. Urumva rero muri uyu mwaka twebwe Imana yo dufasha turashobora gusohora nka 2 canke 3 kuko twamaze gusohora Indoto turindirizo zindi ari umukobwa mwiza ari kuri tele mwarayibonye niyo yindi rero tuko turakora taramenyekana izina rikiri kuziko.
ego dusha duheraheza gato abakinyi ba filme canke abakora filme bafite imyidogo idasanzwe ni giki wobwira abantu bari muri industry ya filme canke bari muri mu rwego rwa filme hari ikigo citwa Obedia gikingira ibikorwa mvabwenge canke ibikorwa by'abartiste tukaba dufise n'ama studio aguma copy ibintu mukora mbe muriko muravugana nabo bantu kugira ico kibazo kive mu nzira nimba muriko muravugana bigeze muriko muvugana iki mbo ndibaza yuko ico kibazo nikirengeye cyane kuko biratangaje kubona Obedia igenda kugira inama n'abantu batwiba ibyacu bagaca bagirira inama ati muzoze murariha atanama baragirisha bene ibintu umva n'ikibazo kitoroshe cyane kandi kibabaje yaba mu muziki canke mu ba artiste ba cinema ugaca usanga bariko barakopia sinema zacu atacamira hanyuma gaca wumva ngo kubera ngo mukora neza mugiye gukora neza ahubwo ni muzoze murariha ku kwezi umva ngo twarabonye amalinke turavye tusanga Obedia yaragira inama n'abantu b'ama studio kandi tuze ama studio mu Burundi arenga 800 urumva rero birababaje kubona barakoze kijya kintu batatumiye bene kwibwa kugira ngo bavugane idonido none ko muzobazoriha twebwe tuzori wangahe mu gihe tuzozana Evre ari imeze neza n'ibindi urumva rero naho Obedia yagize bijya ndibaza yuko itaratomora neza itarerekana igituma yabigize ahubwo jeno inkebuzo no babwira nuko nibazorinde abakora ayo ma Evre bashavura nibabatume ko bababwira impamvu bababwire n'igituma n'ingene bazoriha abo bantu n'ama Evre bazoriha ico bazofatirako kugira ngo abantu bose bakore bazi ico bariko barakora mu Burundi carico ego muvuze yuko Obedia batuma ko mwebwe nk'abakinyi b'amaresi nimushaka kuja hamwe namwe yo Obedia mukaganira nayo shaka ubatume ko canke ugende ubasabe umubonano barawugwa mukavugana bigaherera ngaho nyene naco bashikako kuko bakubwira ngo biracari mu nzira bazobahinyishu n'ubu turacarindiriye iyo nyishu gushika nuno munsi rero nituzi byari ariko rero ndibaza yuko namba batabidukore tuzovyikorera kuko nguvu n'ububasha n'ubushobozi nitwe tubikora ama Evre yose nitwe tuyasora nta n'intererano baduterera urumva yuko umwanya wose mumwe wese na cyane muri groupe yo urashobora gufata ingingo akabikora akakora ubuhinga bwiwe ivyo ari karakora kugira ngo ibintu bitomoke na cyane bareke kuguma bamwiba ego Joseph mu bindi bihugu turamenye harabaho urunani rw'abakinyi b'amareresi canke akaba ama federation mu Burundi ho bariyo federation y'abakinyi b'amareresi canke aho mugira ibibazo byanyu canke mu gihe hari ibintu mushaka gusaba leta mukabikigirwa muri iyo federation nimba idahari habuze iki kugira ibeho mbo jene sinovuga uko idahari kandi sinovuga yuko iriho kuko ari umwanya ibaho kandi kerekana umengira kirakora mu wundi mwanya ukabura iyo yarengeye izo rero turazimenyereye yaba n'ivya muziki canke ivya masinema umva n'abantu baguma umengana ugucengana umuntu araza afise speed akabikora ejije speed iyo speed imuheranye aca katiraho nyene akaca bihagarika umva rero turamenya ico bivako ariko rero mu bindi bihugu urabona ko biteye imbere nka Bongo Move twebwe twariko turagerageza kugira ngo turabe ko twokora akantu ko tuma gahuza abastare ko tuma dukora ivyacu bikamenyekana nico gituma twakoze citwa Homewood TV twaragikoze kugira ngo turabe ingene byo totera imbere kugira twoteza imbere abastare umva rero nico gituma tuko turakora hirya no hino kugira ngo umusare wese yifuza yuko yotanga Evre yo kugira ngo eje muri go gwego no kuyizana kuko twasanze bijya hari abantu bifuza bakora ivyabo bakore binjiza ukwabo abandi batariko barinjiza turabibona kenshi n'amahiganwa yamaba ku mwaka turabona yuko adatomoye adahamagarira abantu umva icese kugira ngo bakore ico bajejwe ico bazi ego ndabashimira cyane kuri no mwanya tumaranye nizera yuko abakunzi ba Mood TV barindiranye igishike iyi filme muri ko murategura nibayirindira iraje vuba kuko nta mezi 3 azohera iyo reresi itarasohoka mwavyumvise bakunzi ba Mood TV twari kumwe n'umugwi GFS nabasanze muri Turunaje ariko barakora filme shasha base kutubwira izina ryayo ariko kugira umenye izina ryayo no kubandanya kurikirana video zose dushira kuri YouTube na kuri Mood TV ntandi uzosanga amakuru y'abakinyi b'amareresi ala update ntandi uzosanga filme nziza zimeze neza ngaha mu gihugu cy'u Burundi tukaba tubasezeye tuvuga ati ukaba turakora subscribe ubu nyene
yikole ngaho ucuhabona ahantu hatukura ukore subscribe na notification kugira uzoze urabona video zacu mwanya ku mwanya tukaba tuzosubira ciao ciao